Ikigo Maison Bon Samaritain du Burundi cifadikanije n'ishirahamwe ry'abaganga bavura indwara z'imitima caratunganije kuri wa 20 ndamukiza umwaka wa 2021 ku bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore isekeza ryo gusuzuma abavuwe indwara z'umutima bongera banasuzuma abandi barwaye. Ico gikorwa cakozwe n'abaganga b'indwara z'umutima baturutse mu gihugu c'Ubutaliyano bakaba bahurikiye mu ishirahamwe rivura abafise indwara z'umutima. Iryo shirahamwe ry'abo baganga b'Abataliyano rifise ibitaro mu gihugu ca Sudani y'Epfo aho bakira abarwayi imitima baturutse mu bihugu 22 vyo muri Afrika. Alexis Butoyi aserukira imbere y'amategeko ikigo Maison Bon Samaritain du Burundi yaramenyesheje intumbero y'iryo shirahamwe n'ingene bafasha abo barwayi. Twebwe ishirahamwe ryacu rifasha abarwayi umutima bakeneye kuja kuvurizwa hanze, no kuvuga ubuvuzi butarashobora kuboneka ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Cha turondera abavura hanze, tukabandera abavura ku buntu bakanababeshaho bagatanga n'ubundi bufasha. Iryo shirahamwe ryacu rero rifashanije n'ishirahamwe ry'abaganga bavura umutima ngaha, dufashanije kandi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Nico gikorwa dukora kuva mu 2012 nivyo dukora gushika no kuno mwanya. Fasha nk'ubu unye abadashoboye kwirihira ibipimo byo kwa muganga mu cardiologue arabafise urupapuro rwa ntawo nikora tukamufasha kwandika ikete byo gusaba ubufasha ku bushikiranganje bwo gushigikirana bagaheza bakamurihira ivyo bipimo. Ivyo bipimo rero bibonetse inyishu zavyo zibonetse natwe tukaza tukazirungika iburaya. Muganga Constantin Nyamuzangura yaravuze zimwe mu ntambamyi zibonekeza kuri abo barwayi n'ingene bagerageza kuzitorera umuti bafatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Abo bantu benshi ni bantu nikora kandi bibasaba kuba bafite ibipapuro byo kuja hanze, hanyuma niyo bavuyeyo bararonse baravuwe barabazwe, hari imiti baguma bafata kuko iyo bagushiriyemo prothèse valvulaire hari imiti utegezwa kuguma ufata ku munsi n'ibipimo utegezwa kuguma ugira ku munsi. Rero hari gihe rero abo bantu badashobora kuronka ubwo buryo bwo kugirisha ivyo bipimo, ariko bishika kuri bake birimo rero mu ntambamyi. Ivyo rero ubushikiranganje bufatanije nayo mashirahamwe navuze nkatwe duserukira abaganga bavura imitima burafasha cyane abo bana nabo bantu bakuze bafise ikibazo c'umutima kitavurirwa ngaha bashoboye kuronka ingene bashika kwivuza. Umwe mu bafashijwe akavurwa indwara y'umutima arashimira cyane Maison Bon Samaritain du Burundi. Ewe ikigo Samaritain caramfashije gose kubera bamaze kontora indwara yuko ngwaye indwara y'umutima mu 2006. Aho muhira bari bahebuye nari napfuye barazana isanduku inshuro 3, hanyuma Imana irasubira kungarukana, hanyuma umuganga andangira ikigo Bon Samaritain, hanyuma ngiyemo barakimfashamo, hanyuma ndashobora kuronka ukuntu bashobora kondongika kwivuza hanze. Bamaze kongira operation mu 2015 byose ndasubira kugwara karengwaye inkorora naca ngenda mu bitaro bakampa n'impwemo, ariko bose ndasura kugwara. Ubu rero twayituje abaganga kugira ngo batugirire controle kuko bamabaza kuturaba uko umwaka utashe. Ikigo Maison Bon Samaritain du Burundi kimaze gufasha abarenga 100 ku bitaro Salam Center biri mu gihugu ca Sudani y'Epfo bakaba barindiriye kubagwa biturutse ku ngwara y'umutima. Tubibutse ko ico kigo Maison Bon Samaritain du Burundi catanguye gukorera mu Burundi kuva mu mwaka wa 2012. Mu gihe abaganga bakorana n'ishirahamwe Musamariya w'Ikigongwe bari hano mu Burundi, bamwe mu bagwayi b'indwara y'umutima basanzwe bakorana n'iryo shirahamwe barashima uko babafashije n'ingene babandanya kubakurikirana. Ivyemezwa na Anise Ndarubonye umwe muri abo bagwayi. Kuva rero ico gihe mu kwezi k'12 muri 2015 niho namenye iri shirahamwe le Bon Samaritain, bivanye nuko umuganga ari yambwiye ko mfise ikibazo c'umutima kandi gikenewe yuko bangirira operation y'umutima. Niho rero namenyana n'irishira hamwe le Bon Samaritain. Umuganga yankurikiranye ariwe arimbwiye, kuva aho niho ryatanguye kumfasha. Bamaze kumpima n'abandi twari kumwe
kuva muri ico gihe rero baciye batanga kudukurikirana gushika tuja kwivuza turavayo baguma baza kudukurikirana ku mwaka jewe nagiye Khartoum muri Sudan ariko hari abandi baja nko mu Bufaransa abana batoya ariko abantu bakuze twagiye muri Sudan Khartoum. Uwundi mugwayi ashima ni Rozine Nyandwi kuko ngo igihe yaragwaye indwara y'umutima aba yarapfuye kuko atamiti yashobora kuronka ndetse ngo nukuyironka aha mu Burundi bisanzwe bigoye. Je ndashima cyane nyene amagara yanje yifasha ubu kuko imbere yuko ngenda muri operation ari imeze nabi cyane ariko ubu n'amahoro ndakomeye meze neza aburyo bw'amafaranga badusaba kweri n'abagira neza byose baraduha na ama consultation batugira byose ni kubuntu. Ushima koko ndashima cyane gose kuko nk'iyo yo operation itaza kuba simba nkiriho kweri. Imiti dufata irazimbye cyane kandi ntinaboneka cyane ariko bo barayiduha ku buntu. Urabona n'ingene baguma batwitwararika bagaruka kuraba ingene tumerewe bakadupima. Ndashima cyane gose ukwitanga kwabo Imana ibahezagiye. Nsaba nuko bishobotse nka leta y'u Burundi yoborohereza cyane bishobotse bakabaha aho bakorera mu Burundi kugira ngo bashobore gufasha benshi bashoboka kuko ingwara y'umutima ni benshi cyane irahari ni benshi cyane bayigwaye. Hari abagirirwa ya mahirwe twagiriwe n'abatayagirirwa bakahasiga ubuzima. Igikorwa cyo gusuzuma abavuwe hamwe no gupima abashasha bagwaye indwara y'umutima kikaba cyabereye ku bitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore.